je mu kugira ngo ntangure gucuruza natanguye gufasha mu mugongo na nawe nuze turakahama barangurana ndatangura nacuruza irengane bwa mbere mu nyuma nja mu bitoki byo guhanyagura mu isoko ubu rero iyo mboneza yacu nayo ikinyereka ingene no kwa avance cyangenda ntangura ka restaurant gatora nakanyene ubundi ko ndakorera natanguje amafaranga banguranye zari 15 ariko bigera kuri ino saha ndabona jewe nta kintu kivara nkiraki cyo mfunga cyabura kirenuso ivyimviro by'imboneza yacu Ndashimira Amida niwe yanyuguriye mu mutwe akanyigisha kanyereka ingene mpindura akazi imisi yose na hose yamba hafi uko nari naciye mu bibazo bitandukanye ntambamye si nyinshi cyane kiretse nk'umuntu agutwara akadeni ugateba kwishura cyabura haguheranira nta zindi ntambamye toro duhura nazo ahubwo kubera ivyimviro vyiza Ndashimira Amida yagumye anyigisha barakora amindura nkabona ingene mu rudandazwa ntigeze kubikora rwa misi yose ndashaka guhindura nkagira abakiriya ingene nakira abakiriya n'ingene ndabigenzamo kugira menye abandirira n'abatandirira oya icyo nabwira abakenyezi bagenzanje mbeze yisuzugure kuko nawe buri umwe urakora umugambi ukawurangura kuko jewe mu bana banje bana 3 ufise ndabigisha ndabambika kandi Imana yarampezagiye muri amafaranga natanguye zandagurana ageze ku ntambwe yo kubaka n'inzu ndava mu nzu mpanze none umuntu mageze nga mukenyezi yo yisuzugura uko ari kose turashoboye fise umutima n'umutwe wo kwiyumvira kandi ukagendera ukinjira mu mashirahamwe cyane niho wunguka ivyiyumviro vyiza kugira umenye ingene ukora mu buzima bwawe bwa misi yose.